birabereye kandi birahimbaye guhimbaza umunsi mukuru wa paruwase yaragijwe Bikira Mariya atunezereza. Turiko twigina n'ingabirano y'ubusaserdoti umukama yasangije umumvukanyi wacu Patiri Nikodemu, kuko kimwe mu bisabisho biturwa Bikira Mariya atunezereza, kimwe muri vyo kigira giti: Mukama nuwamize kwijisho abasore uhamagarira kuba abasaserdoti ngo bahereze Ukarisiya kandi bongere bigishe inkuru nziza. Kikabandanya kiti: muvyeyi nyina wa Kristo nuheze wongorere abifuza kuba abadiyakoni, ubahe impanuro n'ingeso nziza bashobore kwama bitwararitse aboro kandi baheze bakomeze urukundo kivukanye. Ni kimwe mu bisabisho byo mu mwaka w'134 nico gisabisho catangwe kuvugwa gutyo hariya mu Bufaransa, igisabisho giturwa umuvunyi wa paruwase yacu. Muca mwumva rero ko guhuza izi manza zibiri muri paruwase yacu, kwakira ingabire y'ubusaserdoti twigina Bikira Mariya atunezereza, ko ari ibintu bijanye cane. Uwo munsi mukuru ukahimbaza mu kwezi nk'uku, ukwezi k'umunani, hamwe kw'itariki 18, kiretse gushobora kwishira ku munsi vyegeranye. N'umunsi rero mwiza kuri twebwe abanyamusenyi, ariko kandi n'umunsi mwiza kuri ekleziya, guhimbaza uwo munsi mukuru w'umuvunyi twigina ingabire y'ubusaserdoti. Uwo munsi mukuru uva kure cane, aho abavukana batatu, uwitwa Jehan yatwara ahantu hitwa Epe, n'uwitwa Hector yatwara ahantu hitwa Marche, hamwe n'uwitwa Hari, mu mwaka w'110 bariko baraja hari Yerusalemu ngo bagwane ko abariko baragwanira ukwemera, kubera hari hatewe n'abagwanya ukwemera rukristo. Harageze igihe bagwa mu mutego, baraheza bagirwa imbohe. Bagizwe imbohe, ababagize imbohe babasaba kwihakana ukwemera kwabo. Bene kubagira imbohe baraba umutware yitwa Al-Hazan, ashaka ko bahakana ukwemera kwabo, maze abaheza abarungikira umukobwa wiwe yitwa Ismeri, abarungikira umukobwa wiwe ngo aheze abaryoshe batebe bihakana ukwemera rukristo kwabo. Mu kubaryosha mugabo kiretse yatevye afatwa, kuko ivy'Imana bimeze gutyo, bikunda kubana gutyo nyene. Mu kubaryosha ababwira ati: hari ikintu nama numva bavuga iwanyu, guca umuntu yitwa Bikira Mariya ngo afise n'ibimenyetso, ibishusho, ngo hariho muri ivyo bishusho ngo kimwe ngo umuntu ngo akiravye ngo atogenda atagize akanyamuneza, ngo none murabe mu kincapire canke mu kibumbe nanjye mbane ko nogira akanyamuneza. Nuko nyene ico yabasavye, bavuga ko ari mwiza cane ku buryo umuntu amuravye atogenda atagize akanyamuneza. Ati: nimumvubire ico gishusho. Bapfunzwe bari kubumva bigenze gute? Ntivyari gushoboka. Hanyuma ku mugoroba bugorovye, abo bavukanyi batatu barasenga, basaba Yezu na nyina ngo agire ico abagiriye. Bikanguye, bivugwa ko basanze iruhande yabo hari igishusho ca Bikira Mariya. Ati ko ubugene kubidusaba, yavuze ko ububonye uwo Bikira Mariya agira akanyamuneza, reka rero ubu tumwite Bikira Mariya atunezereza, atera akanyamuneza. Kuko nabo nyene bumvise ko baharokotse, bashoboye kusanga umukama yabagira ico gitangaro, bagasanga bikanguye bafise ico gishusho ca Bikira Mariya hafi yabo. Ubwa mbere bo nyene baranezerwa, hama bahamagara Ismeriya ngo aze kuraba. Aje kuraba arumigwa, hanyuma
mwijoro nawe agiye kuryama arota canke abwirwa mu ndoto kwabo bantu yobarekura mugabo nawe nyene agaheza akaba umukirisi aca barabarekura aca agenda ahunganye nabo barushe cane bari hafi ya Nile twumvise bavuga n'ivya Kush naho yo muri Ethiopia ha muri Sudani ya ruguru hafi ya Ethiopia bari hafi ya Nile niho uwo Ismailia yabatirijwe mugo baraheza barabandanya urugendo bagera hari hitwa Alliance ni mu Bufaransa bateje bahindura bahita Alliance no kuvuga akanyamuneza gahimbare aho rero Bikira Mariya utunezereza Notre Dame de l'Alliance yateje aba Notre Dame de l'Alliance no kuvuga utunezereza niko byagiye birakura kuko igifaransa cyavuga aho hambere cyagiye kirahinduka gose ico tuvuga twebwe ubu nico mu 556 biheze hari itandukaniro abavize mu mashuri barabizi Notre Dame de l'Alliance atebagara Notre Dame de l'Alliance nuko rero byacu natwe ico duheza tukisabira kuri uno munsi nk'abanyamusenyi nuko Bikira Mariya kwama umuntu atunezereza koko akaba igituma ngenda cacu nk'abanyamusenyi naho byo bimeze ukundi uko kundi twakumvise no bisoma twumvise no munsi aho abantu bamenyereye kuba bafise abakokezi iruhande yabo iyo haje umuntu atari umukokezi bibagora abakokezi murabazi muramaze kubona bavuza ingoma abakokezi n'abantu bakuma bavuza kwa kundi nyene n'ububoko bukuma abandi bariko barakirana bakaguma bavuza kwa kundi bibanezeza nabi wewe ntibimwereke yaguma avuza kwa kundi agakokera hariho abantu rero dushima ko twama dukigijwe n'abakokezi ibyo tuvuga bibazo byabo bitabavyo tukama dushaka ko abantu baba bariko barakokera byonyene uyu Yeremiya twumvise ntiyashimye kuba umukokezi muri uwo mwaka mu myaka y'588 gutyo imbere ko Yesu Kristo avuka Yerusalemu isugerejwe twavyumvise n'abanyababiloni maze umwami w'abayuda akaza gusaba abo mu Misiri ngo bamfashe kurwana iyo ntambara mugabo kuvyukuri bariko barihenda umuhanuzi Yeremiya ntiyashimye gukokera ngo bwe ngo ganza saga ngo ndiyo bwana niko bavuga umengo mu Giswahili yagize ati uko yo nzira muriko murafata siyo kuko umukama n'Imana yacu n'imwe n'ingabo kandi mu byo tuzi mu mateka ya kera yamye ari umuntu atugwanira tubwiriza kwishimikiza kuko wizeye abantu ego barafise aho bagarukiriza mugabo ntibishika kure bishobora gufyondoka abandi bakokezi rero bo ku Kirimba batuye umuntu ariko araca inkokora ingabo zacu akwiye kwicwa umwami araheza aravyumviriza ngo nimwe mu mufise mu minwe ngo rabico mu mugira baraheza bagenda bamuta mu kinogo ariko umwami agatima karatuje karakubita gaciye kuri umunya Ethiopia batuye kwa rubo mu karere ka Kush ni muri Afrika mu micungara ya Ethiopia na Sudani ni hagati na hagati ngira ngo y'ivyo bihugu aho bihanira urubibe araheza araza tereko twara hari abantu bakoze nabi araheza arisubira ntiyagira kanyarigabo ibyo abakokezi arareka kuvyumviriza arumviriza impanuro iri jambo turifate uyu munsi nta muntu atihenda kiretse Imana gusa ariko n'igihe byashitse tugafata ingingi itariyo ntitugume twumviriza abakokezi gusa baguma bakoma amashi hari n'igihe abandi bazotubwira ijambo canke rikaza mu mutima wacu kadutonganya twagira tuti naho twari twabigenjeje gutya birabereye ko duhinyanyura birabereye ko tubirabisha ukundi tukabitumbereza ivyari byatunaniye gutumbereza numva ari naryo jambo rya mbere nobwira uyu musaserdoti wacu Patiri Nikodemu ntukabe umukokezi mu bintu atari byo ndakwifurije kutaba umukokezi ariko umuntu cyane cyane akiranura umuntu avuze umurisha abantu bakamererwa neza aho bari kuko Imana itwifuriza kumererwa neza aho ugiye ntukabe umukokezi mugabo kandi nibyo tugafata ingingo itariyo urumviriza umutima w'Imana kugira mu gatima kiwawe
urumviriza umutima w'Imana azovugira muri abo bandi muzomusangiye ubutumwa. Uko ubwirizwa kumenyera gukiranura ngo abantu bumve umuziki kandi uhimbaye bamererwe neza ntukokere byonyene, niko kandi ubwirizwa no kumenyera guca bugufi kugira ngo n'abantu bato bato ntihagire icyo bakubwiye nk'ubu wo muri gisa mu karere ka Kushi yaje kubwira umwami iryo wari wihenze ko naryo nyene urigorore. Mu butumwa wahawe Mikete wandikiwe n'umwepiskopi yakwandikiye yuko ugiye kuba umwunganizi mu iparuwase ya Gicumbi, ugaheza ukitaho ivy'ubutunzi bw'iparuwase, ukitaho ivyo kwigisha ijambo ry'Imana mu mashure, ukitaho ivy'imihari n'imigwi y'ubutumwa, ukongera kandi ukitaho abigisha muri ayo mashure nabo nyene ntihagire ico bakuburana aho nyene uzoba wigisha ijambo ry'Imana. Urumva ko ugiye gukorana n'abakuru abo bigisha uhereye kuri patiri mukuru, ariko kandi ugiye gukorana n'abantu bato bato abo banyamihari, harimo abazi ubwenge cane n'abafise ububayabaye, abo banyamigwi y'ubutumwa. Kugira ngo ivyo vyose bishoboke nuko uzomenyera kumviriza, wumvirize umutima w'Imana avugira muri umwe muri abo, wumvirize umutima w'Imana avugira no mu mutima wawe uko wamuhawe, mbere akanengeserezwa mu kwatirwa mw'ibanga ry'ubusaseredoti. Abo bana uzokwigisha ijambo ry'Imana canke uzotunganya ivy'inyigisho y'ijambo ry'Imana ribagenewe, nabo nyene urabumviriza, bashobora kugira ico bakubwiye. Umukama acisha ijambo ry'iwe ahashaka uko ashaka. Ushobora kugira uti amashure 20 n'ayandi yose nize, kuko ubona warayize hatari make arenga 20 uri ku ntebe y'ishure, ati vyose ndabikwije. Oya oya oya, uyu munsi kumwe nawe umukama aradukebuye ngo twibutse ico turi nk'abakristo mw'ibanga ryacu ry'abakristo, akaraga kacu k'abakristo, aduhe urukundo ruheza rukanezereza abantu mu neza, aheze urwo rukundo nako ruheze rutwugurure, twugurukire ibyiza by'Imana, twugurukire ingabirano z'Imana. Urwo rukundo rwageranijwe bimeze nabi ntabwirizwa kubishira habona ngo abantu ntibajane nyabahururu, kuko umuhanuzi ari inderetsi abwirizwa kwamagavye ngo amenye ico kononera abantu b'Imana kivuge hakiri kare. Uwo muriro ukamururumbamwo naho yavuga ibintu batemera. Uwo muriro w'urukundo rw'Imana warakomeye muri we, hamwe uko byageze twavyumvise abera no mucacu n'umunteguza Yesu Kristo, wa wundi yameye gupfa kuko yanse guhemukira ukuri, niko duhora tubwira abavyeyi baje kubatirisha abana. Uwo muriro n'umuriro utanga ubuzima, n'umuriro udatemutongora aho uciye, ni nka wa muriro wa ca Gisaka Musa yaraba kigisha nakabona umuriro w'igisaka kirurumba mugabo kidasha. Ngira ngo turibuka ivyari vyabaye ico gihe. Musa arerewe ku kirimba kwa Farawoni, arererwa indero yo gutunganya ibintu vyama bitumbereye, maze umunsi umwe akabona umunyisirayeli umunyamisiri akubaguye umunyisirayeli, agaheza akaja gutabara mugabo akamwica akamuhamba, ukamengo biraheze. Bukeye kabiri akabona ibindi, ubwo ubona hariho abantu bagoye kandi bagowe, bene abo bantu barabaho bakagira uko bagowe bakongera bakagorana. Yabonye abanyisirayeli babiri barengayo bagowe, nabo batagura ukubagurana bya mu byo guhanura ngo ugomba kutugira pako ni wagira wa wundi, aca yumva umengo byamenyekanye carahunga. Ntariko arahunga agera hano ku mugezi, asanga abasore bariko barakubagura abana b'abakobwa bigiye kuvoma, ngaba arakubisasiza ari mihindi igiti. Umukama ati nzoguha inyigisho. Agiye kuragira inka z'ubuzoba sebukwe Yetro, abona igisaka kirurumba kidasha. Umukama agomba kumwigisha ati umuriro wanje uratyorora mugabo ntiwica, uratyorora ico gisaka mugabo ntigishe, kugira ngo uwo rukundo rw'umuriro rurumba muri twebwe rube nk'ubwo. Tubwirizwa kwama
twumviriza Imana kugira ngo ibyo dutyorora tubityorore. Umuriro urumba muri twebwe utyorore ibintu mugabo ukomeje ubuzima. Wigize inabi mugabo akora nabi tubiyegereze kugira nabo bige gukora byiza, kuko abakora nabi no munsi ejo babetse. Nguwo umuriro twahamagariwe ubwiriza no kudukura mu bwoba, kuko ni wa muriro nyene dusoma mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa watumbera ku mutwe w'umwe mu batumwa bari binyegeje bitunye buratondera imbeho yabo maze ariko kariro ka mutima kamaze kuza baraheza baza habona batangura kuyaga ibyiza by'Imana. Tuzoba turufise uwo muriro nyawo izotuba tuyaga ibyiza by'Imana, abantu bose umwe wese akumva tuyaga ibyiza by'Imana mu rurimi rwiwe no kuvuga mu byo ashobora guhambya. Maze uwo muriro ukaba umuriro w'ukwemera. Ukwemera kwako kabeya kadomekwa ku kandi, kuko urubeya ruhe kugira uronke urubeya urudomeka ku rundi nta kundi biri bugende. Padiri Nikodemo natwebwe imbere twese turi ngaha, umwe wese namwipfurije kwagira ko kabeya k'umuriro w'urukundo abantu baza bakadomeka kwa kabeya kiwacu, bakava mu bwoba bakava mu mbeho nari bwavuge ngo bagasusuruka twava tuvyumva kutariko mugabo navyo nyene ntaco bitwaye, bagaheza bakumva ko banonokewe aho babaye. Kugira ngo bikunde nuko tutagira hatabimanga hagati ya twebwe n'abandi, tubwiriza kwegerana duhereye kuri twebwe abungere ubu bushomukama yadushinze, bakatuba hafi tukababa hafi kugira ngo bashobore kudomeka kuri ako kabeya k'ubwo rukundo rururumba muri twebwe, rururumba cyane cyane mu busamo ba saseredoti b'umukama. Nibwo butumwa twebwe abakristo duhawe, nibwo butumwa twebwe abasaseredoti dufise kugira ngo batwegereye nabo nyene bamererwe neza baronka aho barahura. Mugabo tubwirizwa no kugaba, kuko ukwiva yanga cyane tuhava dusubiza hasi navyo nyene birafise aho bigarukira. Mugabo kandi ku rundi ruhande nta no kundi vyogenda. Agostino Mweranda mu gitabo c'Inyidodombo mengo ni gitabo ca 6 Les Confessions ntagira ati jambo wawe mukama yabonye twarambaraye kubera inabi turimwo, araheza arazarambarara muri twebwe kugira ngo niyavyuka ashobore kudufata ukuboko tuvyure natwe tuvyukane nawe. Ngico umusaseredoti ahamagariwe, ngico umuntu w'ineza wese umukirisi canke n'umutawatara umukirisi mu umutima mwiza, ngico cyahamagariwe ngo ashobore kuvyura abarambaraye mu nabi, abasanzi yo bari mugabo kagenda yiyanditse Kristo ngo ntibabari bo baca bamuryamika ngo ahava herayo. Tuzobishobora nitwaba, uzobishobora nanje nzobishobora, muzobishobora nitwemera ko umukama atubera byose, akaba ari waduha intumbero y'ubuzima. Gutyo ukuri kwiwawe kugeze ikinyoma kigahunga, abantu bagatandukana koko, abavuga ukuri n'abavuga ikinyoma bagatandukana. Mugabo tumaze kubabona nabo nyine tubabwirizwa kugira icyo tugize ngo nabo nyine baheze bakira ukuri, kugira ngo urukundo aho ruri ukwigungira ko kwigireyo, maze n'abari bigungira ko baturabire ko umugani wa Yesu atubwira ati umuco wanyu niwibonekeze, maze abantu n'abantu ibikorwa byanyu byiza bari nahaza Imana babishime bagira akanyamuneza nabo ko gukora nk'ibyo. Bizokunda nitwaba intungane, nitwava mu byo kuba kazuyazi, nitwava mu byo gukokera gusa kandi twumva ibintu atari byo. Bavukanye cyane cyane mwebwe abasaseredoti nkanje, ndabibutse nako twibukanye ijambo Papa Benedicto wa 16 yavuze yerekana ko umusaseredoti abwirizwa kuba umwe mu bandi ngo abashigagire intambwe abashikanyeko mu byo babaye ngo ntabije kure, kuko imyitwarariko bafise niko n'inama nkuru y'Vatikano yavuze, imyitwarariko abantu bafise ibwirizwa kuba imyitwarariko yacu. Papa Benedicto wa 16 yanditse agira ati ukwemera Yesu Kristo
si ibintu nyurabwenge gusa tugira mu bwenge ngo ntibiheze biduseruke ngo bibe ivyiyumviro dufise mu mutima no mu bwenge gusa bigahereraho bibwirizwa kuboneka bikabonekera muri kubona kazoza mu buzima bwa misi yose bw'abantu maze imico n'imigenzo n'ivyo babaye ngo bigahinduka aho guhindana ko hari igihe bigenda bihindana bigahinduka bikamera neza bigatora umurongo. Padiri Nikodemo akarere urugitsemwo ka komine ya Kiremba mu gice cikirimo paruwase ya Gicumbi, abantu baho ntibabuze ibyo bogororwamo kandi biriho kuko nta hantu na hamwe bibuze ibyo abantu bomurikirwamo bakagororoka bagatera imbere mu mpande zigize ubuzima bw'umuntu. Ijambo ry'Imana zo kwigisha rirabanza riguseruke rikugorore ubu umuntu mwiza ameze neza kandi atumbereza ibintu abantu babone nabo gutumbereza bakwigiyeko. Iryo ndaribwiye Padiri Nikodemo, ndaribwiye twebwe twese turi ngaha. Ukwemera kwacu ni kubuko mu bwenge gusa, ni kubukwemera kuduseruka biboneka mu buzima bwacu bwa misi yose. Ibintu dushinzwe naho turi bigororoke bitonde kuko nta n'ikindi kintu Yesu yaziye kiretse ko umuntu yogira iryo teka kuko wabivuze neza ngo ni nazwa ry'Imana n'umuntu agenda yemye, umuntu ahagaze, umuntu amerewe neza ku mutima no ku mubiri. Niryo ni nazwa ry'Imana. La gloire de Dieu c'est l'homme debout. None rero abantu ntibakagende bunamye, nibakirurutse umutima nyabuna, ibyo babaye bibafashe gukirurutsa umutima natwe tubibafashe kandi ubwo n'ubutumwa bw'umukristo uwo ari we wese. Gutyo rero nk'abagenzi Imana yibaburiye ko kuko niko kwisabwa kubusi bita basuku nzobita abagenzi banyu ko ibyo nabwiwe byose na data nabibashikirije kandi ntabwira abasaseredoti gusa bwira twebwe twese nk'abagenzi Umukama yibaburiye ko mu kutugira abi wakatubera imvura. Iryo jambo nituryakire riduhindure tugororoke maze akabeya k'urukundo rumba muri twebwe gashikire n'abakanye abitumye bugatondera nabo baheze baja habona basusuruke iciza babona bagikore baronke n'ingoga yo kugikora. Tubisabira cyane cyane aba basaseredoti aba baheruka kwatigwa na twebwe twamaze gucuya mu bidusabire kugira ngo turabe ko kariro kagume kazimata, ariko kandi tubisabiranire nk'umuryango w'abakristo kugira ngo ubutumwa Umukama yaduhaye kandi adasiba kuduha buduhindure natwe duhinduke. Isi Umukama yadushinze ibe nk'uko Umukama yifuza nitugire Kristo.